nizera neza yuko Imana yo yabibacishijemwo izobarongora kugira mu bishikeko, kuko ibi byose tubikesha amahoro n'umutekano arangwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi, eka mbere akarangwa no mu ishengero ry'abizera, kuko ata amahoro n'umutekano bihari ibi byose tuko twiyumvira ntawe wovyiyumvira. Mbere ntagiye kure cyane, ubwo mu 2019 hari uwari kwiyumvira kubaka kaminuza, hari uwari kwiyumvira kubaka ishengero ryiza nk'iryo mwubatse kwijabe. Mbega itariki 27 z'ukwezi kw'indwi byari gushoboka yuko abizera bose mukoranira ngaha muri iyi stade, muriko murasenga Imana, muriko mwiga imigambi yo kwiteza imbere? Habe namba, hari Satani yari yabateye atera ishengero, atera ubwoko bw'Imana. Ariko rero Satani yama yatsinzwe hagiye hose, n'uyo wundi yaratsinzwe aragenda, kandi naho bahakiriho ibibazo turazi neza ko yabikoze ari yayindi nyene ko n'ibindi izobikora, na cyane cyane ko ibitabo byeranda canke ibitabo byera ko bivuga yuko Imana yigaragariza ku gihe, Imana yishurira ku gihe. Imana rero yarabikoze n'ibindi izobikora, kandi uyambaje ntiyigera atetegwa. Ndazi neza rero yuko abizera bari cyane mu gihe ishengero ryari rimaze igihe riri mu bibazo. Ubu rero ko ayo mahoro n'umutekano mu ishengero yabonetse, nimuyakamishe umusaruro, muyakamishe ubwo bumwe bwanyu, mu bukamishe kwiteza imbere mu ngo zanyu no guteza imbere ishengero. Aha naho nyene kandi isabe twongere dushimira Imana yacu kuri ibi bikorwa byose yadukoreye. Kugira rero tubandanye tuba muri uwo munyenga w'Imana, no kubandanya tubungabunga ya mahoro n'umutekano mu gihugu cacu, mu kibano, mu ishengero, aho dukorera hose, kuko ayo mahoro n'umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Tuyabungabunge kandi tutibagiye yuko hari aho bitameze neza kandi hafi yacu. Aho hafi yacu bitameze neza, nabo nyene nitwibagire kubashira mu gisabisho, kugira ya Mana yadukoreye bya bindi nabo ibarabe ryiza, kugira nabo baronka amahoro n'umutekano, kuko badafise amahoro n'umutekano natwebwe nyine turahungabana, kubera yuko ababanyi bacu baba bafise ibibazo. Ibyo rero byose rero nivyo ndabasabe muterere igisabisho bene wacu b'i Kongo bafise ibibazo by'amahoro n'umutekano, kugira nabo baronka amahoro, maze tubandanye tugiranira ya migenderanire nabo batekaniwe. Ayo mahoro n'umutekano kandi arafise abayahagararira. Mw'ishengero mwarabonye neza yuko igihe mutari mufise uburongozi bwiza, amahoro n'umutekano mw'ishengero yarahungabanye.
amahoro n'umutekano agira uyihagararira. Amahoro n'umutekano mu rugo naho nyine agira uyihagararira, ni serugo. Ndabahamagarire rero kwitabira igikorwa twemirije kizoba kw'igenekerezo rya 5 ruheshi, aho duhamagarirwa twese kunagura inzego z'igihugu cacu. Ndabahamagarire mwese ntagire ubusigara inyuma. Ndazi neza yuko mu 2020 hariho abari baracitse ivutu kubera ivyatubaye ko mu 2019 no kubera ivyariko biraba hirya no hino mu gihugu, aho umwizera yiyumvira kuja kwambaza Imana no gukengurukira Imana yashikayo akakirwa n'induru n'amabuye n'ibindi. Ndabasabe rero abatashoboye gukora urya mu gigo wa 2020, ndabahamagarire mwese ku munsi wa 4 dusidukane n'iyonka kugira tuze gukora uwo mugigwa w'Imana, kubera yuko Imana niyishira mu bibanza. Twebwe tuzoba tugiye gushira habona gusa ivy'Imana yamaze gutumbereza. Kwabazoja muri ivyo bibanza bose Imana irabazi. Tuzogenda rero tugiye gukora ico gikorwa nkuko tubihamagarirwa n'Imana, mugabo tuzi neza yuko tugiye gukora igikorwa Imana yoyo izi ico gikorwa uko kizogenda. Ndabahamagara rero kwitabira amatora atanumwe asigaye inyuma. Dushidukane n'abafise ibyangombwa byose bikwiye kugira tuze gukora icyo gikorwa. Sinovuga ngo dusidukane n'iyo oya, dusidukana n'abafise ibyangombwa byose bikwiye kugira tuje gukora icyo gikorwa cy'iteka.